uteza imbere aho uvuka. Abakuvyaye nibo bo gushimirwa, umutumba wakureze urawubona, tutibagiye komine yawe. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Barakuretse uragera no mu bigero, Imana iraguha hetse utera imbere, iri tukoreye komine yawe. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Komine yanje ndarima sinimbure, ndabworoze kandi ntatira-mbere, abafise ubumenyi n'abarumurengera. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Hari abaheba aho bavuka mbabarire, inkuru ziwabo bazumva ku maradiyo, aho kwishikira naho bagatelefona. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Hariho umugani washaje mbabarire, uwakize ntakiri iwabo, barababesha ugakiza iwabo. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Ese kubona uvuka arangwa n'umusaka, aho uba ibisagara bisayangana, kandi ari wewe wo kuhateza imbere. Hindura ingendo, hindura ingendo, hindura ingendo muyo, uteza imbere aho uvuka. Uwakize ntagakire kurima, uwize uburimyi bitwereke mu kurima, uwize kubaka. Igihugu cyacu ni watwereka akarorero. Ibikorwa byo kubaka amashure n'urusangi rwa demokarasi. Amavuriro n'aya twese abarundi n'urusangi rwa demokarasi. Ugusukura Burundi bw'iwacu n'urusangi rwa demokarasi. Kurya gukora ibikorwa rusangi n'urusangi rwa demokarasi. Ukingira ibidukikije yemwe n'urusangi rwa demokarasi. Mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi. Amabungo tugwiza mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi. Amavoka duteragira hose n'urusangi rwa demokarasi. Amabarabara twakoreye neza n'urusangi rwa demokarasi. Ajya
yose twasanuye barundi mwe n'urusangi rwa demokarasi birya biti dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amabungo tugwiza mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi amavoka duteragira hose n'urusangi rwa demokarasi amabarabara twakoreye neza n'urusangi rwa demokarasi arya yose twasanuye barundi mwe n'urusangi rwa demokarasi birya biti dutera mu mitumba n'urusangi rwa demokarasi mashirahamwe yemwe n'urusangi rwa demokarasi gukorera igihugu catuvyaye nivyo nkingi ya demokarasi biratunwanisha mw'abarundi mwe nivyo nkingi ya demokarasi yaduhaye iteka no mu makungu nivyo nkingi ya demokarasi biratuvukanisha mw'abarundi mwe nivyo nkingi ya demokarasi uguhurira ku bikorwa twese n'urusangi rwa demokarasi ibigwati by'amahoro twubatse n'urusangi rwa demokarasi amasitade twubatse mu Burundi n'urusangi rwa demokarasi amashure y'amagorofa kubaka n'urusangi rwa demokarasi amahoteli yo kwakira ingenzi n'urusangi rwa demokarasi imico kama y'igihugu cacu n'urusangi rwa demokarasi umuyaga nkuba mw'abarundi mwe n'urusangi rwa demokarasi
murakoze cyane. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi, buramatari w'intara nziza yacu ya Kayanza, banyakubahwa bashingamateka mwatowe mu ntara ya Kayanza, murongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu ntara nziza ya Kayanza, nyakubahwa mwahoze murongoye komine nziza ya Kayanza ya Matongo, banyakubahwa bahanuzi baburamatari w'intara yacu nziza ya Kayanza, bubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu byubahiro Imana yamuteye, bashinga ntahe bapfasoni bagabo gwaruka, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turi n'iteka ntangere ryo gukengurukira ababubahwa baje kudutera iteka, aho baje kubereka ku mugaragaro ko ibyo bavuze batayaga amasigara cicaro, n'akanyamuneza ntangere ku banyamatongo kubona tubona imashini yaje gusahiriza kugira ngo dukore ibi bikorwa by'iterambere byo kwiyubakira kaminuza y'intara mwino komine yacu. Rero ntarandiriye, nashaka sabe nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Kayanza ngo atwakirire aba bashitsi. Murakoze. Kayanza oye! Matongo oye! Murakoze cyane. Yindi cyubahiro Mana mushobora byose, Mana y'abarundi, Mana y'abanyakayanza, uhabwa icubahiro gose. Nyakubahwa cyane nyeniteka murongo y'inama nshingamateka y'u Burundi, banyakubahwa abashingamateka mwatowe mu ntara nziza ya Kayanza, nyakubahwa munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora mu ntara nziza ya Kayanza, nyakubahwa Mr. murongoye komine nziza ya Matongo, banyakubahwa bubahwa mwese mwitavye kino gikorwa kidasanzwe cyo kwiyubakira kaminuza nziza mu ntara nziza ya Kayanza, bene gihugu mwese ba Matongo ndetse bene gihugu mwese mwaje muva mu komine akikije iyi komine nziza ya Matongo, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere mu gihugu cacu, cyane cyane duhereye mu ntara nziza ya Kayanza. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, twagira twongere tubaha ikaze mu ntara nziza ya Kayanza. Turazi ko muri abavyeyi bacu, turazi ko mutwama hagufi mu bikorwa byose by'iterambere, kandi abanyakayanza turavyishimiye cyane. Reka ahubwo nsabe abari hano bose tubakomera amashi menshi cyane. Banyakayanza mwese muri ngaha, murabona ko twazindukiye ku rusangi hano kuri no munsi mbere usanzwe ari n'umunsi mukuru w'abakenyera rugamba b'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu cacu. Natwe abanyakayanza kuko dukunda ibikorwa, turavuga ati
reka uyu munsi mukuru tuze guhimbariza hano imatongo turi kubikorwa na kare abava ku munsi mukuru bahita baja gufungura ariko kandi dufungure twakoze. Kayanza we hari benshi rero batazi ingene ikiciyumviro cyo gushinga kaminuza caje. Banyamatongo benshi kumbure ntavyo mwari muzi, nagira mu ntega amatwi gatoyi ndababwira ikiciyumviro cyo kubaka iyi kaminuza iyo cavuye. Hari igenekerezo rya 3 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 aho imvukira z'intara za Kayanza zakoranira mu nyubakwa za Musumba ziga imigambi y'iterambere. Ico gihe twarashikirije imvukira zacu n'abubahwa bacu bavuka mu ntara nziza ya Kayanza imigambi mikuru intara yari igiye gukora, na cyane cyane yuko ariho nari nkishikira amabanga yo kurongora iyi ntara nziza ya Kayanza. Mu bijanye rero n'indero twari twashikirije ivyumviro bitatu. Icambere kwari ukwifadikanya na kaminuza y'Ingozi kuko igihe yashingiwe intara ya Kayanza na Ngozi kugira ngo natwe iyo kaminuza izane gisata mu ntara ya Kayanza. Iciyumviro gira kabiri cari ico twonagura kaminuza yari hari ico gihe yitwa kaminuza yitiriwe imisozi kugira ngo tuyinagure ibe kumbure y'intara ya Kayanza. Iciyumviro ca gatatu cari ico ko twebwe abanyakayanza two kwiyubakira kaminuza nziza kandi tukayubaka uko tubigomba ikazokora uko twebwe abanyakayanza tuvyifuza. Abanyakayanza duhereye kuri nyeniteka umukuru w'inamashinga amateka kuko niwe yafashe ijambo bwa mbere avuga ati biragahera ndiza kwifatikanya n'abandi. Abanyakayanza dutegerezwa kwiyubakira kaminuza nziza ibereye kandi y'akarorero. Ndabasabe tumwongera amashi menshi cyane. Ngiyi rero ya kaminuza murabona intambwe ahigitse. Ibikorwa byinshi byarakozwe kandi Banyakayanza nagenda bamenyesha yuko yataba umwubaho wacu nyeniteka mukuru n'amashinga amateka kugira ngo turonke iritongo ntibyari kutworohera. Murabona rero aho tugeze intambwe zitari zike zarakozwe. Novuga aha tugeze ko ari nk'intambwe ya gatatu kuko intambwe ya mbere yari yo kurondera byangombwa impapuro zitwegurira neza iritongo tuzokubakamwo kaminuza. Intambwe ya kabiri yari yo kugira ico twokwita integuro twokwita amaplan mu rurimi rw'igifaransa ingene izobimeze ingene izokubaka ingene izokogwa. Iyo nawe ngene yaraheze. Intambwe ya gatatu rero niyi mubona yo gutangura yo gushira mu ngiro yo gutangira kubaka. Aha twatangiye kubaka mubonye imashini nkiyi ishika ngaha. Iyi mashini mubona kugira ngo ishike ngaha abanyakayanza twegeranije miliyoni 30 kugira ngo ishobore gushika hano. Aha mubona iyo mashini kugira ngo ikore ku munsi umwe bitwara hafi miliyoni 2.5 ku munsi. Banyamatongo muravyumva murumva rero ko atari umucezo. Nta mucezo. Iyi mashini ugira ishike ngahe vuye kuyishikana ngano kuyisubiza inyuma ni miliyoni 5 kuyirerura gusa ntibyoroshe rero. Aha rero tusaba umunyakayanza wese kuzoshiramwo urutoke. Simvuze Matongo gusa intara ya Kayanza yose dushiremwo urutoki. Ni kaminuza izobikomeye cyane. Ngira kungene izobimeze nyeniteka araza kubabwira ingene izobimeze. Ariko jewe ngaha ndiko ndashimikira cyane ku ciyumviro ngine caje n'ibikorwa tugiye gukora. Nasavye nyakubahwa Mr. wa komine Matongo azeca dupangira ingene ibikorwa bigiye kuzokurikirana. Nkuko twabivuze imisozi yose igize intara ya Kayanza uko ari 232 yose itegerezwa kuzoza gukora ngaha. Ikiro ni kintu gikomeye cyane kizotuma intara ya Kayanza itera imbere kandi imenyekana mu makungu. Banyakayanza abanyamatongo hambavu yiyi hari nindi migambi ikomeye intara iri kwirakora.
aha twovuga nk'umugambi ukomeye cyane w'urunani rw'amasosiyete y'amakoperative. Amakoperative rimwe mu yarimwo murazi biriko birakogwa. Ni umugambi ukomeye cyane kandi wa mbere mu gihugu cacu. Ubu benshi ariko baravuga ati tuzoza mu Kayanza turabe ingene babigenjeje. Kandi aho murazi yuko tubifashwa cyane gose abafati ya mbere n'abarongo y'umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora. Nabo tubakomera amashi menshi cyane. Kubera abarongo y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza n'abajejwe intwaro mu ntara ya Kayanza tugize urunani rw'intamenwa. Ni naho benshi kenshi bagwa nka biyago, kenshi bamwe badakunda iterambere bakunda kurabaho bomenya ati mbega ni gute twokora aba bantu basambuke kugira ngo imigambi hagarare. Ariko turi kumwe n'Imana ntaho uzodusambura. Kayanza we! Hambavu yaho hari n'indi migambi tuko turiyumvira kandi ikomeye cyane ku rwego rw'intara, ku rwego rw'igihugu, ku rwego mpuzamakungu mbere. Abanyakayanza muri turaba mu ntara gusa. Tugomba gukorera ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu. Mumaze misi mubona kuri bya buhinga ngurukana bumenyi bavuga ati mu Kayanza bagomba bazana indege hirya no hino turavyumva dutelefona. Sibihuha bijya. Sibihuha. Indongozi mwishiriyeho aha mu ntara nziza ya Kayanza, indongozi majejwe intwaro, indongozi marongo y'umugambwe ariko butegetsi hano mu ntara ntituzobatetereza. Turara twicaye nitusinzira duhiga ingene umunyakayanza yotera imbere. Nujya mugambi rero w'indege uriho. Hari abiyumvira badutelefona ngo ni indoto abanyakayanza mukunda kurota. Umugambi uriho kandi twarawutanguye. Kandi abariko barawutwigira n'abahinga bwo guhuza makungu bariko barawutwigira kugira ngo abarundi bose nibaze imisi yose igikanu cyaba mu kirere baraba indege ingene iguruka tugomba ko mwese muzamaragendera mu ndege. Abanyakayanza rero tuzozizana izo ndege hamwe vyojo murokaje Gitega n'indege ukava Gitega ukaje Ngozi Kirundo n'indege. Aha rero umugambo uriko kandi tugasaba nyene iteka mukuru n'amashinga amateka mutama wacu adukurira mu ntara nziza ya Kayanza kudushigikira na cyane kuzosaba abarongoye kibuga c'indege ca Bujumbu kuzo nagura bya bibuga bya hagati mu gihugu bari basigaye abantu bari mamwo kugira ngo binagurwe kandi ari ivy'igihugu kandi bigabwa na kijya kibuga citiriwe President Melchior Ndadaye. Umugambi rero uriho nagira mu vyumve n'abamenyesha makuru bavyumve ntabwo ari indoto zidashika twebwe mu Kayanza tuvuga dukora kandi ivyo abanyakayanza bose tuzoba turi kumwe twese kandi tuzoba turabwira ingene umugambi wifashe. Turaze yuko vyose ari mwe muriko murabikora, turaze yuko ari mwe muriko murubaka yanyubakwa y'intara kuri ya mahera 1000 mutanga niyo ariko arubaka ijya nyubakwa. Bene gihugu b'abanyakayanza banyamatongo tugira tubashimire tubakengurukire. Mubandanye mukunda intara yanyu ya Kayanza, mubandanye mukunda igihugu cacu c'u Burundi niwo muvyeyi wacu. Hari ibintu rimwe jewe nkunda kunegura twebwe abarundi turafise ingeso igihugu abubahwa b'igihugu baduteye iteka bakadushira cishinga amabanga abenshi bagenda bakicara hajya ngo barindiriye ngo abubahwa bahakizo bazobabwira ibyo bakora. Oya, abarongoye igihugu nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu
nyene iteka mukuru n'amashinga amateka nyene iteka mukuru n'amankenguza amateka bagenya abantu bakugenye bakakwizera baba kurungitse ku kivi nusubira ngo ugene hariya ngo mbega nkora iki mbe oya baba bakwizeye baba bazi guciye ubwenge uragenda hajya ugakora mukabamagara ati eheraba ivyo tugezeko n'abandi rero batwumva abarundi twese abantu twese twizewe n'indongozi z'igihugu tuje ku kivi hama bazoturabira ku bikorwa byacu ntibazoturabira ku majambo twirikwa turapupura hirya no hino bazoturabira ku bikorwa turiko turakora nakare aho abantu bari ku kivi nta bihuha biharangwa harangwa ibikorwa nagomba rero nyene iteka mukuru w'inama nshinga amateka ngarukirize ngaha kuko ijambo nyamukuru ni igiwanyu nyakubahwa cyane kandi abanyamatongo n'abanyakayanza ndetse abanyakayanza bose iyo bateherereye ku isi yose kuko abanyakayanza twaragwiriye turi ku isi yose barindiranye igishika cinshi agaseke mwatekereye abanyakayanza nange nsabe abanyakayanza abanyamatongo tuze guca bugufi twumvirize ijambo nyamukuru ryanye niteka Imana yo mwijuru ibahezagire cyane Mana nziza, Mana uhoraho, Mana mushobora byose, Mana waremye abana b'abantu uguhanuduhereza n'isi kugira ngo tuyiganze tuyitegeke maze tuyivyaze umwimbu uzotubeshaho ubeshaho abana bacu eka n'abadukomokako bose. Guhera ivyo nuhabwa icubahiro, nuhabwa icubahiro Mana nziza, kuko wadushoboje muri kino gitondo turahurira hano twese turi bazima. Mana nziza, igihugu cyose waduhaye umutekano mwiza, amahoro arasasagaye mu gihugu. Data uri ahera mu ijuru, turabashimiye cyane ko kuri uno munsi wadushoboje umunsi mukuru w'abakenyerarugamba bo mu mugambwe CNDD-FDD baramutse bagira umunsi mukuru bibuka aho bavuye naho bageze. Data ntibyari gushoboka iyo utabishira mu kuboko kwawe. Turangeye kubakomera amashi dubaha icubahiro. Mana nziza, turashimye kandi turakengurutse kuri ibi byiza wadushoboje kugira ngo turangure. Iki kibanza caragoranye kugira ngo kiboneke, ariko uko kuboko kwawe kwaragaragaye, ibikenewe byose biraboneka. Uno munsi kwa watugejeje aha muri kino kibanza kugira ngo koko tubone ko ibikorwa byatanguye, bimuba dutumuti ni muhindura isi kugira ngo muziteze imbere, muteze imbere n'abana banyu. Iki ni kimwe mu bikorwa kandi twumvise n'ibindi bikorwa biri imbere. Data wera, turagusavye ko niyo migambi y'intara iriko iratunganywa niyo iri kuriyumvirwa, ubihezagire kugira ngo bizoshoboke no kuja mu ngiro. Dawe, turagushize imbere n'indi migambi y'igihugu cyose, iyo migambi uyihezagire hirya no hino mu gihugu izoranguke neza, abazoyirangura ubahezagire maze izokunogere Mana nzima, izonogere abana bawe, izonogere ihanga ryawe, izonogere igihugu cawe washinzemwo icicaro. Ibi tubigusavye kubwa Yesu Kristo mukiza wacu. Nyakubahwa buramatari nabo mufatanije bari hano,
banyakubahwa mwagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, itegeko ry'umukuru w'inamashinga amateka, n'itegeko ry'umukuru w'inamankenguza amateka muri hano. Banyakubahwa murongoye ingabo, igipolisi n'igisirikare muri hano. Banyakubahwa murongoye ndabona musitanteri wa komine Matongo, kumbura hariho n'abashobora kuba bamuherekeje. Turibagira n'urongoye umugambwe mu ntara, kandi turi mu ntara yabo, baratubabarira nitwabigize nkana. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Bene gihugu mwese muri hano, abakuru n'abato, mwaje kugira ngo dufatanye bino bikorwa, kandi twiyumvira n'uwo munsi mukuru w'abakenyezi, abo bitwa abakenyarugamba mu mugambwe CNDD-FDD. Tugire amahoro y'Imana, tugire amahoro y'Imana. Uno munsi ni itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Uyu munsi ntuze wibagirwe mu mateka y'intara ya Kayanza, kuko n'umunsi ukomeye cyane, aho koko uyu mugambi wo kuzubaka kaminuza, Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza, ishure ridasanzwe rigiye kuzubakwa hano, uno munsi tukaba dutanguye gutaba koko. Rero twarababwiye kandi murabizi, iri shure rizoba ryigamwo abanyabwenge. Twarabwiye tuti abarimu bose mukora uko mushoboye, hazoboneke abana b'abanyabwenge mu ntara ya Kayanza, abambere bazoze kwiga muri ino shure. Iri shure rizigamwo, zoba ari ishure ry'imyuga, amatekinike muri kaminuza, bazigamwo ibintu byo guteka, hoteleri. Murabona ko muri benshi muzo mwige kuza muhingura neza, muteka neza ibyo mwebwe mwirimira. Ndabona ibigori, ariko ikigori hari ugishira mu nkono ugaca wiraramira. Ubu nukuziga ninge nico kigori wo giteka neza, ku buryo n'abageni baje hano, ingenzi nabo basanga ko mu Kayanza mufise ubuhinga bwo gutegura ikigori, bwo gutegura ikiraya, bwo gutegura igiharage, bwo gutegura n'ibindi. Ndababwire, jewe hari ahantu nagiye, naringiye kwiga, aho hantu barateka ibiharage, tukagenda ibirometero 10-15 tuye kurya ibyo biharage. Muhava muva ngo nuko abarundi mukunda ibiharage. Oya, bari bafise ukuntu bateka ibiharage n'utuntu bashiramwo, waba nko ku kilometero two tuntu ukaguhumurira, nawe ubishize mu kanwa hoho wacu utangura kuririmba. Aho hantu si kure, ndahababwira, ni muri Cameroon. Muri Cameroon abahinga cyane wo guteka ibiharage, kandi naha tuzobahamagara aba Cameroon, kuko no kwigisha guteka zo harimo hoteleri. Tubahamagare batwigishiriza abantu ingene bateka. Apana bimwe mushira mu nkono ukaraba hiryo ugashiramo umuriro mwinshi, ugacugaruka ngo birahiye, ngo bana ngo ni mwicare hariya ngo ndabagaburire. Oya, si ivyo. Abandi barateka imfungurwa n'imisi 2 gahera. Rero harimo n'ayandi amashure ajanye n'ibintu byo gufungura, kumenya gufungura. Hariho n'ibijanye n'ubutare, murazi ko ubutare tubufise muri Kayanza. Harimo n'ibijanye n'ivyuma,
kwiga gukora ivyuma. Aha rero nimwumva mu ntara ya Kayanza batangiye gukora amakinga bikoreye, bagakora za tukutuku, bagakora amamoto, ereka n'imiduga izoza. Ntibize bibatangaze rero, kuko hano hazigirwa ivyo vyose kugira ngo igihugu koko abanyakayanza batera imbere n'igihugu gitera imbere. Aha rero twagira ngo dukeze abanyakayanza. Buramatara tubwiye ko bataryama barara biyumvira. Nivyo ukuntu biyumviriye indege, nawe uri umuntu muzima ntugire ngo bisobanukirwamwo ako kanya, kandi babigusigura ingene bizogenda muca wumva kabisa ko ari mu bwenge budasanzwe. Baravuga ngo abanyakayanza ni musanzwe murateka umutwe. Emwe murateka umutwe koko. Iyo ndege bamaze kunsigurira neza nasanze bishoboka. Ubu rero turabateye intege, uwo mugambi bawusongeko, wawubandanye cyane. Ahubwo ibyo mwavuze, ibyo mwasabye natwe tuzobafasha aho dushikana. Tuzobafasha kugira ngo kumbure nko mu nzego aho mudashoboye gushika hamwe bibagora, tuhabashikire kugira ngo ico gikorwa gitungane. Airlines Kayanza, indege izoba yandutseko Kayanza Airlines. Niteka ridasanzwe, ntagira uzemera kuzopfa iyo ndege atayibonye atayigiyemo. Imana nishaka kuguhamagara urayitereta upfume uyihe n'icayi kugira ibirarindiriye kureke ubanze gende muri iyo ndege. Niyi kaminuza abana banyu bayigemwo, nivyo tubifurije. Uretse n'uwo mugambi hariho n'undi mugambi w'ihinguriro rigiye kuzohingura umutobe mutari bwabone mu Burundi. Naho tukaba duciye tubasaba mwebwe bene gihugu murime, mwongere inguvu, murime amabungo, kuko iryo hingura rizobikoresha amabungo. Murime ibitoki byinshi, mugaba pana bijya by'ikizungu ntabyo muzozana, ntabyo bazakira. Ibitoki hari ibindi bitoki twumvise biva Bugande, hariyo n'ibindi bitoki vy'ikirundi za kamara masenge z'ikirundi muzoshorere kuri iryo hinguriro. Hazoba abazoba barima mananasi bose umwimbo wabo uzakirwa. Hariho nabandi bazoba barima imicungwe, aho hose murumva ko ari soko. Abazoba barima imyembe, aho hose ni soko. Kuburyo mwebwe abanyakayanza muzinywera umutobe ukorerwa mu Kayanza kandi utari bwaboneke mu gihugu. Aho ni mukoma amashiga yemwe. Hari abantu bu twumvise ngo barabimurwagwa ngo biyeri ngo biba bike. Naco ubwo mu Kayanza naho nyene bazumvira nyene biyeri bazobikora. None ico kibazo kihave. Ahubwo nsavye ba bamwe bafise amahinguriro y'inzoga barabe ko n'ikiyeri batogikora, ikiyeri ca Kayanza, maze ibyo biyere baza batugemurira kwidozi, batuzanira akantu ku kayiko twebwe tuzikorere. Nukuri ico naco baraciyumvira, kandi abanyakayanza baraza ubwenge. None turinda tuza kurondera ibindi byose turabifise, ariko urwagwa ngo twaza kurondera hariya muntu uze za Bujumbura za hehe. Oya, bariyumvira barukorere hano urwo gwagwa mugabo bazopfe gukora urutaboreza cyane, kuko bo hava basanga muryamye mu ngemero muri ko murarima. Rero niki ni icyumviro nanje nterereye, nukuri ibiyeri
nihagira umuntu w'umugwizatunga narumvise ishyirahamwe ry'abagwizatunga riyobowe na nyakubahwa Pongo nibiyumvire ingene n'urwagwa ibiyeri baruzana babikorera hano Matongo, babikorera hano mu Kayanza, babikorera imuruta, babikorere hariya imuhanga, babikorera ibutaganzwa, babikorera igatara, zarango, za butaganzwa, za kabarore, bakorereye inzoga. Bapfa gusa ahariho hose bazopfa gusa gukora ikiyeri, tubona ikiyeri kimeze neza, ikiyeri kiryoshe. None nka birya biraya buriya nitwo bikuramo inzoga, kwibiraya ari byinshi burya babihinganuye nibyo bavamo inzoga. Burya ibi bijumba umurima burya muza muvuga ngo ni ngorane, birya uwo kongerezamo utundi dufu akongeramo ibigori, kwibigori nabyo tubirima akongeramo utundi tuntu, burya niho vamo urwagwa ruryoshe. Abo ndiko nabwira barabyumva bazoheze babyige barabe. Rero banyakubahwa mwese muri hano kuva ku mukuru gushika ku muto, iri ni iteka kuba turi hano, iri ni iteka rikomeye cyane. Mukanya turongera dusubize ijambo misitanteri kugira ngo ababyina ingene mugiye kuzoza hano muhakorera, canke naho ubwo mwabyumvise arashobora kubahamagara ejo ni kuwa Mungu, bakabahamagarira hariya mu makiriziya kugira ngo baze bababwire ingene mugiye kuzoza mukora. Buramatari yavuze ati umuntu azotora akaronka nk'agakoroto agashira mu mufuko arazoza aterera hano. Iki kibanza mwumvise ko ni imashini izobandanya ikora, ibandanye ikora, tubandanye tuyihe mugabe dukora iki kibanza kiboneke cyose, kiboneke vuba. Dukeneye dutangura kuzana kubaka amatafari hanyuma n'ibindi. Aha rero ndibaza ko nta byinshi twovuga kubera ko ndabona ko hejuru ariko haratubwira ikintu kugira ngo namwe mubone ko muca munyaruka mutanyagiwe bamwe. Ariko nonye ndababwire nti irivu riri hano nivu ryiza cyane, abazoshaka kuritwara kugira ngo baze kurishira mu mirima yabo, aho babona ivu ryatitutse mu mirima yabo bazoze baritware. Muriko muratwenga ariko ibindi ko ndababwira nivyo, haraho usanga mu mirima yanyu ivu ryaratitutse, ivu ryaranaheze, ariko urubuye muraza mwikorere irivu, muzane imifuko n'abana mugende mwikoreye ivu, mugenda mumena hariya mu mirima yanyu, hanyuma muce muharima ibiraya muze murabe ingene bigenda. Ako turiyumvira naho irivu tuza turisuka kugira ngo turabe ingene iryo vu turirima ku bindi bintu bimere neza. Aha rero sino kwirirwa mvuga amajambo menshi. Uno munsi rero no munsi mwiza, munsi duhimbawe, abari ko barakora ibikorwa mubandanye mubikora, hanyuma abafisa amamashini muyabike vuba. Nkabandangirije hano nongera kubashimira, nongera kubaragiza Imana. Mwebwe abanyakayanza mwese mwaje hano, mwebwe abanyamatongo cyane mwaje muri benshi hano, tubaragiza Imana tuvuga tuti Imana ibakingire, Imana ibavuganire, Imana ibarwanire, kandi Imana ibatsindire. Imana rero ibahezagire, murakoze cyane. Amashi menshi kuri Ntirikiri umukuru w'inama nshingamateka.